Inyuma yaho umwongereza Tim Berners-Lee atumye internet yuzura ku isi yose muri 1991 mu gutuma ama-ordinateur menshi ashobora guhanahana amakuru, hariho abahungu babiri bashe batuma internet irushiriza kuba mu buzima bwa misi yose bw'abantu benshi na jewe na wewe turimwo. Igikoresho bazanye ku isi nticari cyo gikoresho ca mbere c'ubushakashatsi bugirirwa kuri internet. None abo bahungu ni bande kandi nigigisha basunikiye ku gutuma batanguza igikoresho catumye abantu benshi bashobora kuguma bari kuri internet bakaguma baronderayo ibintu? N'abahungu babiri bose biga kuri universite yo muri Amerika ya Stanford mu 1995. Uwitwa Sergey Brin w'imyaka 23 yari yagiye kugira ngo atembereze umushasha yarahaje Larry Page w'imyaka 24. Abo bahungu babiri naho batahuza muri vyose nticabujije yuko mu kwezi kwa mbere muri 1996 batangura gukorera hamwe kugira ngo bashireho ikigega cyo kuronderamwo amakuru. Abo banyeshure babiri igihe bariko baraca doktora zabo bagiye mu bubiko bw'amakuru bukoreshwa n'inkoresha bumenyi kugira ngo bashobore kurondera ibitabo boshoboye gukuramwo amakuru. Uburyo bwa SCI ni kuvuga Science Citation Index ubwaha amanota buri gitabo bivanye n'ingene abantu bagikoresha mu kugira ngo basohore ibitabo vyabo, bwatumye Larry Page na Sergey Brin basha bakora ubundi bushakashatsi bwotumye ibintu birushiriza koroha. Ubwo buhinga ubwo ari bwashizweho na Ron Kleinberg igihe yaragikora muri IBM, yari algoritme ishobora gutuma umuntu arondera ibitabo kugira ngo bivanye n'ingene ivyo bitabo birushiriza kuboneka no kongera gukoreshwa bimufashe kubona ibitabo vyinshi bikoreshwa ahantu henshi. Bamaze kwihweza ibikorwa vya Ron Kleinberg, abo bahungu babiri bace nabo bashiraho algoritme yabo yo kugira ngo ifashe abantu kubona impapuro zo mu bubiko bwa internet zikoreshwa cyane. Ubwo buryo bwo guha imbuga zo kuri internet amanota babwise page rank. Ico gikorwa cabo naco ico twokwita nka projet naco bacita backrab. Baciye baniyumvira logiciel yotumye umuntu ashobora kugereranya imbuga zitandukanye zo kuri internet maze bivanye n'ingene zihabwa amanota zikaza zikurikirana. Ubwo buryo bwahiganwa n'ubwo ari buhasanzwe bwa Alta Vista. Bamaze kubona yuko igikorwa cabo kiriko gitera kije imbere, bashe bavuga bati reka tugure ama disque dur maniniya. Basha baregeranya ama disque dur asanzwe yarakoreshejwe angana na tera octet imwe. Basha baheraho baca bakora ico bita base de données, ico twokwita mu Kirundi nk'ubushinguro kigega bukoreshwa na ordinateur. Ivyo bikorwa babibitse mu cumba Larry Page yaryamamwo. Igihe ivyo bikorwa vyari kwibirabandanya, Sergey yaciye atangura kurondera aho bokura amafaranga. Uwitwa Davido Filo akaba ariwe yatanguje Yahoo mwese mwamenye, yabahimirije yuko bakora ico kigega cyo kuronderamwo amakuru hako badandaza ibikorwa vyabo. Uwitwa Andy Bechtolsheim umwe mu batanguje iyitwa Sun Microsystems yaragondojwe n'ivyo Sergey be na Larry bari bamubwiye, maze abaha sheke ingana n'amadolari angana n'ibihumbi 100 kugira ngo ashobore gushira amafaranga muri ico gikorwa ca Larry na Sergey. Societe y'abahungu babiri nta nuko mbere bari banayitangutse ngo bayihe izina nyazina. Larry iyo sheke yashi aba arayibitse mu kabati kiwe kugira ngo baheraheze ibijanye no kwandikwa kwa societe yabo. Itariki 15 z'ukwicenda 1997 niho babonye kwandikisha google.com. Muri ico kiringo nyene baciye bagenda gukabakaba ababanyi, imiryango, inshuti za hafi kugira ngo nabo nyene bashobore kubaha amafaranga bashobore gutanguza iyo kompanyi yabo. Google Incorporation yashiye rero ija muri garage ya Google i Menlo Park, ahari hapanzwe n'umwe mu bagenzi babo b'abakobwa itariki 9 mu 1998. Muri ico kiringo iyo societe yakoresha abakozi batatu: Sergey, Larry n'uwitwa Craig Silverstein. None iryo zina Google riva hehe? Google ni giharuro mu gifaransa gisobanura 10 vyigwijeko 100. Mu majambo yumvikana bisobanura ko wandika kimwe inyuma ya kimwe ugaca ushiraho amazero 100 akurikirana. Larry Page na Sergey Brin kugira ngo batore iryo zina mu 1997 babajije abandi banyeshure bigana muri informatique. Abanyeshure nabo babatuza iryo zina kugira ngo bite igikorwa cabo bariko baratunganya. Larry Page rero niko gusaba Sean Anderson ngo agende kuryandikisha nka nom de domaine. Igero yayishiramwo yari henze kuryandika kuri Google
ashirako mugabo kandi ayandi masoko avuga yuko igihe yandikamo ngo Google adashize ko urudome ruhereza yasanze iyo domaine baramaze kuyitwara kuva mu kwezi kwa 4 1995 niko rero guca bahindura iryo zina bagashirako urudome inyuma. Iryo zina rero Google byarabaye rurangiranwa na cyane mu myaka ya 2006 aho ubwo buhinga bwo kurondera ibintu kuri internet bwamamaye cyane, abantu benshi bakaja kurondera ko ibintu. Wanashaka mbere muri kazinduzi zimwe iryo jambo ntiryari ririmwo, ariko amakazinduzi atandukanye yasohowe inyuma yaho yaciye aryongeramwo. Nko mu Gifaransa bavuga ngo googlize canke google, mu Congereza nabo bakavuga ati to google. Ico kigaga cyo kubaka kikiriho kirubakwa cyari gisigaye gishobora kwishura ibihumbi 10 by'abantu baza gusabayo inyishu. Mu kwezi kwa 12 mu 1998 ikinyamakuru PC cyashize Google mu mihora ishika kwijana ya mbere myiza ku isi. Mu kwa kabiri 1999 naho abantu baza kuronderayo ibintu muri Google bari bamaze kugera ku bihumbi 500 ku munsi umwe. No kuvuga yuko urwo rubuga rwaci rutangura kuba runini cyane, abantu batangura kuguma baruhurumbira gose. Mu kwezi k'umunani muri uwo mwaka nyene rwari rumaze kugera ku miliyoni 3 z'abantu baza kuronderayo ibintu ku munsi. Kuva mbere mu kwa mbere 1999 urwo rubuga rwari rutanguye kumenyekana cyane mu binyamakuru byo ku isi. Nk'akarorero ikinyamakuru cy'Ubufaransa Le Monde cyanditse yuko iyo wanditse muri Google ukabaza ibijanye na Bill Clinton ubwo nyene shasha kikujana ku rubuga rwa Maison Blanche. Urubuga rwari ruhanganye na Google ugwitwa Alta Vista Gogo rwakwereka site web ya Maison Blanche ubugira nk'icumi mu zindi mbuga rwabanza kuguha. Google rero yagoma itera imbere ku buryo bw'uko mbere itariki 7 z'ukwezi kwa 6 1999 yashoboye kuronswa imiliyoni zishika kuri 25 z'amafaranga yo kugira ngo urwo rubuga rubandanye gutera imbere. Ivyo vyatumye uwitwa Omid Kordestani yakora muri Nescafe aja kwifatanya na Google nk'umwunganizi mukuru w'ivy'ubudandaji. Abandi barurangiranwa mu bijanye no gukorera kuri izo mbuga nk'uwitwa Michael Morris n'uwitwa John Doe, abari baratumye Sun Microsystems, Intuit, Amazon.com na Yahoo zitera imbere nabo nyene bace biyunga na Google. Abo nabo nyene baje bazananye n'uwitwa Ram Shriram, bose bishara kuri ya meza ya ping pong yari ibereye ibiro Google. Muri ico kiringo cyose Google yari kiri mu igerageza, uko yaguma yaguka niko nayo yaguma ihindagura amabiro. Mu kwezi kw'icenda itariki 9 nyene Google yari kiri mu igerageza, mugabo rero yari ishoboye kwakira imiliyoni 3 z'abaza kuronderayo amakuru ku munsi. Itariki 9 z'ukwezi kwa 5 mu bihumbi 2000 ubushakashatsi bwa Google bwari bwamaze kuja mu buhinduzi bw'indimi zishika kuri 10: Ikidagi, Ikidanwa, Ikinya-Espanyol, Igifinwa, Igifaransa, Igitaliyano, Ikineerlandais, Ikinorvegien, Ikinya-Portugal n'Igiswedwa. Ivyo byashe bituma Google irushiriza kwaguka cyane maze itangura kwihagira n'ayandi masoko. Haheze ukwezi kumwe inyuma yaho mu kwa 6 mu bihumbi 2000 Google niyo yari ikigega cyambere ku isi yose abantu bose bashobora kuja kuronderayo amakuru ku buryo bw'uko yashobora kukwereka amapage web ashika ku miliyaridi wose. Itariki 12 z'ukwezi kw'icenda mu bihumbi 2000 Google yaciye ivuga iti reka twagure akarere. Yaciye rero igenda muri Aziya naho ica ishiraho ubushakashatsi bwoshoboye gukorwa mu ndimi z'Igishinwa, Ikiyapani n'Igikoreya. Emwe muri ubwo buryo rero yari hejeje gufata nk'isi yose. Zisha ziba rero zose hamwe indimi zishika kuri 26 itariki 27 z'ukwa 3 ibihumbi 2001. Uwo mwaka w'ibihumbi 2000 wagiye kurangira Google yamaze gushiraho akarongo k'ubushakashatsi umuntu yandikamwo amajambo. Kuva ako karongo gashizweho ubushakashatsi kuri Google bwace bwiyongera cyane gose ku buryo bw'uko bace bashikana igitigiri c'imiliyoni 100 c'abaza kurondera ku munsi. Bisobanura yuko buri segonda imwe abaza kurondera bashobora kugera ku gihumbi. Google ntiyagarukirije aho kwaguka kubera uko kuntu Google yaguma itera imbere. Emwe vyace bituma ibinyamakuru vyose bitangura kuyivuga. Mu kwezi kwa 3 mu 2001 Larry Page bena Sergey Brin bashiye bahamagara Eric Schmidt, uwo nawe akaba yari president yari yakoze logiciel yitwa Novell. Bari bamuhamagaye kugira ngo bamuhe uburongozi bwa Google kuva itariki 6 z'ukumunani 2001.
uwo mwaka wagiye kurangira Google yamaze kuba urubuga rwa mbere rufise imiriyaridi 3 z'imbuga zikorera kuri internet zashobora gutorwa na Google ikazishira hamwe umuntu akazironka. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kw'icenda 2021 Google yaciye ironka isho bita brevet ya page rank imwe baherako mu ntango. Mu 2003 igitigiri c'abaza kurondera amakuru kuri Google cari camaze kugera ku miliyoni 300 ku munsi. Mu 2004 naho Google yari imaze kugera mu ndimi 100 zose. Mu 2010 Google nico cari ikibanza ca mbere abantu bose baja kuri internet bagenda kuronderamwo amakuru. Nta kindi kibanza na kimwe cari kiriho ku isi gishobora kugihigisha. Itariki 12 z'ukwezi k'umunani mu 2011 Google yaciye ishiraho iyindi algoritme nshasha yatuma umuntu ataja ku busite ataco buvuze ahubwo akaja ku masite meza yegeranya amakuru mu ruhande rumwe. Ni naho mbere Google yaciye igura ayandi mabreve ya IBM agera ku bihumbi 2 kugira ngo yikingire ibitero yagabwa ko na Apple, Microsoft bijanye n'ikoreshwa rya Android. Mu 2012 Google yari imaze kwemeza yuko imaze kubika ibihumbi 30 vy'amamiliyari y'amadokuma kandi yuko muri uwo mwaka abantu baza kurondera ibintu kuri Google ku munsi bari bamaze kugera ku miliyaridi 3 n'igice c'ubushakashatsi bwakorwa ku munsi. Google imaze kubona yuko yagukiwe yaciye rero itangura kugura n'ibindi bintu bishasha vyociye biza vyiyongera ku bikorwa vyabo. Yaciye igura nk'akarorero Picasa, iragura Android, iragura YouTube, iragura isho bita double click, iragura n'isho bita Waze. Muri ubwo buryo rero Google ni imwe mu masosiyete akomeye cyane kandi manini ku isi yose nk'uko biri kuri Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ivyo bashira hamwe bakita GAFAM. Google kandi yaciye ishiraho ihanahana amakuru biciye ku butumwa muravyo bwitwa Gmail. Iyo nawe ushobora kuba ukoresha haba ari kuja mu maservice ya Gmail canke kuri YouTube ukeneye kuyugurura uteguza gukoresha Gmail. Ubwo n'uburyo bwa Google yashizeho abantu benshi ku isi bashobora gukoresha kugira ngo bashobore kuja kuri internet. Mwomenya kandi yuko itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2009 Google yaciye ishiraho ubuhinga bwayo bw'ivyo bita système d'exploitation bita Chrome OS yokoze mu maordinateur mato ngendanwa. Mu 2013 Google yarinjiye mu byo bita robotique mu masosiyete yaguze harimo n'iyitwa Boston Dynamics. Naho Google yaguze ishirahamwe rya Motorola kugira ngo ishobore gukora amatelefone. Itariki 29 z'ukwa mbere 2014 Google yadandaje iryo shirahamwe rya Motorola idandaza n'abashinwa kuri Lenovo. Mu 2015 naho Google yaciye ishiraho irindi shirahamwe rishasha igitwa kwita Group, igitwa Alphabet, iryaciye rimira Google n'ibindi bikorwa bitandukanye yari isanzwe irangura. Itariki 28 z'ukwezi kwa 4 mu 2016 Google yarashizeho akantu ko mu buhinga bwa none gashobora gutuma ijisho ribona neza haba ari ukubona kure canke ukubona hafi, bigashobora rero gufasha abantu bambara amarori gutuma bashobora kubona neza haba ari kure canke hafi bivanye nuko ijisho rishaka kuraba ikintu. Mu 2017 naho Google yararishe imiliyaridi 3 Apple kugira ngo ku bikoresho vyose bikoresha ubuhinga bwa iOS no kuvuga ama iPhone Google ishobore kuba ariyo ya mbere iza ubwa mbere kugira ngo bashobore kugira ubushakashatsi kuri internet. Mu 12 mu 2018 Google yararondeye ibanki mu Bufaransa bishobora gukorana kugira ngo itanguze uburyo bwo kurihisha bakoresheje ico bita Google Pay. Ivyo bigashoboka kubijanye n'abakoresha amatelefone ya Android. Itariki 4 z'ukwa 12 2019 Larry Page na Sergey Brin abari batanguje Google baciye bavuga yuko bahagaritse uburongozi bw'iryo shirahamwe eka mbere na rimwe bari bafunze rya Alphabet. Waciye rero aja kwisonga yaciye aba Sundar Pichai niwe yaciye atangura kuyobora Google harimo na Alphabet. Mu kwezi k'umunani mu 2020 Google yarashizeho sosiyete yitwa Android Earthquake Alert System ishobora gutuma umuntu amenya yuko hafi yaho ari hashobora kuba nyamugigima biciye kuri telefone yiwe ngendanwa. Ubwo buhinga kandi bwishimikiza ishitwa Shake Alert ubwo bwakozwe na Institut Américain d'Études Géologiques
mu bihumbi 2002 naho Google yabandanije kugura amasosiyete mato mato akorera mu by'ubuhinga bwa none nka Mandiant canke Simplify zakora mu bijanye n'ubwirinzi bwo kuri internet. Mugabo kandi yagumye iteza imbere igisata ca cloud, no kuvuga kubika ibintu mu gicu. Mwomenye yuko kugira ngo Google yironse amafaranga bica mwihayanishwa ry'ibidandazwa bica ku mihora yabo biciye ku masite atandukanye Google yegeranyiriza hamwe. Muri ubwo buryo Google yashoboye kwegeranya amafaranga menshi cyane igifyo bigatuma ishobora kunguka. Mugabo kandi Google iradandaza ibibanza ku maservere yayo kugira ngo abantu bashobore kugura ibibanza byo mu gicu bashobora kubikamwo ibintu. Ushobora kuba ukoresha Google Drive canke Google Photo canke Google Cloud. Ivyo ni bimwe muri mwe n'ivyo bibanza ushobora kongera kukungura mu gihe ubona yuko ikibanza ufise ari gitoya, ariko rero bigaca bisaba yuko ukigura. Nimba naho ufise telefone ya Android urazi neza yuko utegerezwa kuja kuri Google Play Store kugira ngo ushobore gukurayo ama application atandukanye. Amwe muri ayo ma application rimwe na rimwe harigebe bikenewe yuko umuntu ayatangira amafaranga kugira ngo ashobore kuyakoresha. Google kandi irakora amatelefone azwi nka Google Pixels, amatelefone amaze gukwira ku isi kandi amaze kwigarurira imitima ya benshi kubera ubukomezi bwayo na teknoloji usanga iri ndani muri ayo matelefone. Google rero muri make yagumye itera imbere, urudanazo rwayo rubandanya kuguma gongerekana, n'abakozi bakorera muri Google babandanya kuba benshi, itanga akazi ku bantu batari bake. Icyumviro cyumviriwe n'abahungu babiri biga kuri kaminuza cyarashoboye gutuma abantu benshi bashobora kugira ubuzi bwinshi, reka mbere kirahindura ukuntu abantu bari basanzwe bakoresha internet yari yavutse mu 1991 mu buryo bwa World Wide Web bikozwe na Tim Berners-Lee. Muri izo logo za kera za Google ni yahewe watanguye kumenya? Shira commentaire yawe aho munsi.